bivana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyo bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ugomba gukira nimugwaye. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 79 57 14 29. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyiza gusa endaje nazumutima. Ibintu 15 bizotuma ushobora kwinjira mu yindi ntambwe. Amen. Muri next level. Uyu mwaka ni umwaka wa next level. Kandi iyo next level ntabwo iri kuri naka gusa, ariko ku muntu wese abyizeye bimubako nk'uko yabyizeye. Amen. Ibyo bintu 15 munyihanganire uno munsi twige icambere. Amen. Hanyuma tuze twige icya kabiri, hanyuma icya gatatu kugeza kuri 15. Vuga ngo 15. Amen. Mugabe icyo cyambere gifise uduce dushika kundwi. Yesu adushoboje turaza kutwiga twose uno munsi. Icyambere kikugaragariza ko ugikoze ushobora kwinjira mu rundi rugezo cyangwa mu yindi ntambwe, nuko ubanza kwizera ko wahamagawe n'Imana. Yesu azagira avuze amen. Hari abantu bakora Imana kugeza uno mwanya batarizera ko bahamagawe n'Imana. Ukaguma wifata ruto, wifata nk'umurikiri, wifata nka rugara, wifata nka wa undi atekera abasoda umuceri cyangwa ibiharage, ukibagira ko nawe ufise ipete mu bwami bw'Imana. Hari abantu batavyizera batari kuvuga amen. Wowe utarimo je ndimo, ndi umusirikare wa Yesu wo mu rwego. Uri komanda, uri generale, oya mbega urinde none. umusirikare wa Yesu wo ku rwego rwo hejuru. Umvise bavuga ngo ndi umusivile wa Yesu wo mu rwego rwo hejuru. Twe turi abasirikare. Amena. Kandi andiko mvugana n'abasirikare gusa bafise amapete yuzuye akoroka kugeza ngaha. Wizere ko igikorwa cy'Imana ukora wahamagawe utabivuga. Wizere ko igikorwa uri kurakora cy'Imana wahamagawe. Ikintu cyambere kizo kwizeza ko wahamagawe n'Imana. Yesaya igice cya 43 ku murongo wa mbere. Nimba utazi izina ryawe ngira ndakubwira umuntu akuzi izina. No et prénom. Yesaya igice cya 43 ku murongo wa mbere haravuga ngo ariko none uku ni kuhoraho agize, uwakuremye yewe Yakobo kandi akakubumba yewe Isirayeli, ati ntutinye kuko nagucunguye, naguhamagaye izina uruwanje. Amen. Nagira numvirize amen amuza kuvuga ntigira sante ni ntonya cyane. Aho muri Yakobo ucuvuga no yawe, je ncavuga no nitwa Nkeshimana. Hama kuri Israel ucuvuga preno yawe, ucuvuga je ncavuga Jackson. Amen. Utazi izina ryawe uburikawusha. Ngo yaragucunguye, ngo arakuzi izina, ngo ruwande. Umvise uri wa mama Kabibi, umvise uri wa mama Kabwana. Uruwande. Amen. Je buriya nduhoraho, ndu umuntu uhoraho. Amen. Kandi aranzi izina, icyemeza ko wahamagawe n'Imana nzima, burira kuzi izina no et prénom.
amazina mabi cyane babapfa kurera bapfa ubusa ba Mateso, Tabu, Magogwa n'izindi mwenizo bamasumbuko bose akumva umenga ntibomwita iryo zina, akumva umenga ntiyo narivuga. Buri Imana irakuzi uko witwa kose. Hari abantu bamubwira ati witwa nde, acatangura kwitengesha kugira ngo ntibasubire kumuhamagara, kugira ngo ntibasubire kumubaza iryo zina kubera yumva ko ridapasa. Bwana siwe sana. Nubwo ripasa nubwo ridapasa, wewe warahamagawe n'Imana. Amen. Bigira mugenzi ati je buriya nahamagawe n'Imana ati. Hari abantu ngaha batazwi na Descartes, sivyo none? Na nyumba 10 ashobora kuba atakuzi, Descartes akaba atakuzi, ariko Imana irakuzi di. Kumye ngo sindakuzi cyangwa mu liste kadako ngo sindakuzi, umurabe gutya ucumuraba gutya umubwiye kizima ijuru rinzi. Ijuru rirakuzi di. Ambia ndugu yako ijuru rirakuzi. Mubwira kandi ngo rirakuzi. Amena. Amena. Mwijuru rero buriya baratera inkuru bakamvugamo nanje sinzi ko barubize. Mu marigara yo mwijuru barabamvuga. Baravuga ngo Jackson bakavuga nka none uzwi n'Imana abamarayika bo buragute kukumenya. Stories zo mwijuru baba ariko aravuga ati Jackson nk'ubu ari mu kigobe ariko arabushusha. Amena. Imana abamarayika ngo ntuzenya nde ngo ari hehe ngo ariko akora iki. Amen, amen, amen. Icya kabiri, buriya ku meza y'Imana muri plan zayo izina ryanje riri ngaho ku meza y'Imana. Sinzi ko warubizi. Urabona ku meza y'Imana urabona ku meza y'umukuru haba ari ibintu byankenegwa. Amena. Kandi bikenewe cyane. Ama plan muri 2018 hari abantu batara planifia ingene 2018 zoba. Mugamba leta aramaze gupanga, buriya no mwijuru amaze kumpangira ikintu cyose. Reka badusomere Yeremiya. Ucuraba Imana buriya no mwijoro no kumurango igumi kwiyumvira. Urabona kaka koboka kawara kugira ngo mwana ndakwiyumvira karakubesha. Nakagahungu gahengera mwijoro saa 8 y'ijoro kacahondikira message ngo nta nitiro ndaronka ndiko ndakwiyumvira. Akajasubira kayizimya. Agahengera saa 10 yashizemo reveil, akajasubira kandi akakwandika ati nusi ndaryama ndacari ku murongo ndakwiyumvira. Bongo yake ngira ndakora ku muntu ahora kwiyumvira ataronka itiro ku bwawe ijoro n'umurango akwiyumvira ivyiza. Amena, amena. Bapanga ibintu bibi we abipangura agagupangira ivyiza. Yeremiya 29:11. Amen. Yeremiya 29:11 na 12. Yeremiya 29 ku murongo wa 11 haravuga ngo kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvira ko ninda bivuze bandanye ni jewe uhoraho mbivuze. Amen. Rindira ngaho ngo kuko nzi ivyiyumviro mwiyumvira ko ngo ninda bivuze uhoraho ni ivyiyumviro nyabaki tumviriza atari ivy'ivyago ariko gatoyi mumarire ko ari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivy'ivyago kugira ngo mbahe ivyizigiro byo muherezo ryanyu kandi muzonyambaza muzoza munsenge nanje nzobumva. Amen, amen, amen. Umva muri plan z'Imana hari yonde vuga izina muko muhanga ko yavuga muri plan z'Imana buriya Jackson arimo ngo kuko nzi ibyiyumviro nkwiyumvirako ngo ni jewe uhoraho mbivuze. Na titre yiwe ati nduhoraho mbivuze. Amena. Ni jewe uhoraho mbivuze ko nzi ibyiyumviro nkwiyumvirako. Ukashimvira ati nibikigabasha ati ni vy'amahoro di zivyi vyago ngo biguhe ivyizigiro ngo no mu bihe bizoza. Amena. Ukubwira ngo ugiye gupfa ubwira ati koma shetani kwa jina la Yesu. Amena. Umubwira ati jangiye kubaho di. Amen, amen, amen. Ukubwira ngo ntuzogwigera utera imbere umubwira ati koma kwa jina
jina la Yesu. Ubwire ati nzotera imbere ubona. Amena. Ubwire adui yako, uombe adui yako aishi siku nyingi ili utakapobarikiwa ajione kwa macho. Hamna haja kabisa afe kabla hajaona matendo ambayo Mungu anakwenda kutendea. Harivyo aragiye gukora kuko muri plaziwe biri kugwagogo hejuru. Nabwo kwimvira utuntu twaburebure, ubakwimvira ibintu byo hejuru cyane. Amen. Icya gatatu, buri iranzi. Vuga ngo iranzi. Amen. Hari umuntu akubwira ngo vrama ngo just ndakuzi. Mbwira ati toka kure. Ndafise uwunzi. We naho umenya hari cyo mari. Ndafise uwunzi di. Badusomeye Yeremiya. Amen. Igice cya mbere 4 kuri 5. Ujye usanga waramenyekanye utaraba n'uruso utaraba acha batusomeye. Utaraba n'akantu n'akafetus Imana yari ikuzi. Yeremiya igice cya mbere ku murongo wa 4 haravuga ngo nuko ijambo ry'Uhoraho rinzako riti ntarakubumbira mu nda nari ndakuzi. Aho nyine ntarakubumbira mu nda nari ndakuzi. Atarambumba papa na mama batarahura yaranze. Nari hehe ntawe ubizi, kumbe nari mu ijuru nikubitira umuziki. Izo n'izindi nkuru. Yesu ashimwe. Yaranzi imbere yuko papa na mama bagira fiançailles. Yarazi iti ndazi umuhungu yitwa Jack. Amen. Ngo ndazi Pacific. Amen. Kandi utarava muri yo nari narakurobanuye. Ukiri munda ugifise kwezi kumwe kubiri kugeza kuri 9 ngo yari yarakurobanuye. Amen. Ujaelewa ba. Kurobanura hari umurimyi ari ngaha. Murazi imbuto zirobanuye. Murazi n'imbuto biti bitorwa. Ngo yari yarandobanuye mu bandi bantu bose. Seke hari abantu bategereza kuvuka abashika miliyoni bakavuka. Mugabo muri bajya akavuga ngo ntoyemwo Jackson. Amena. Yaranzi imbere yuko nja mu nda ya mama. Hama maze kuhaja acabona ati harabona arinzi ni benshi. Mugabo reka ndobanure nkuyemo Jackson, nkuyemo na Amena. Na kaliste k'abantu ba Kenya ndimwo. Amen. Reka tukomere iyo Mana amashivire yadushize muri iyo list. Nagushizeho kuba uvugishwa nanje mu mahanga. Amen. Amen. Yadushizeho kugira ngo tuavugishwa nawe mu mahanga. Usijishikilie mtu wa kawaida bana. Sisi ni watu wakubwa. 4. Amen. Yaraguhaye icemeza ko utazokwigera utsindwa. Nuzigera utsindwa. Nta rubanza na rumwe rubaho kwisi n'inyuma yo kubaho ruzokwigera rugutsinda kubera wibereye muri Kristo Yesu. Icyo cyonyine kiramaze. Badusomere Abaroma witi kuri 1. Abaroma igice 8 umurongo wa mbere havuga ngo nuko rero none habari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Amen. Amen. Bavuze ngo n'urubanza uruhe? Nta rubanza ruzobatsinda. Urubanza gose nta numwe ruzodutsinda. Bazana ibyabo na byafo, bazana ibya vrai ntidutsinda. Amen. Kuko turi hehe muri Kristo Yesu. Yesu yavuze ngo iki? Ngo nimwaguma muri jewe, ngo amajambo yanje akaguma muri mwebwe, ngo musabe icyo mugomba cyose kizobabera kuno. Amen. Icyo dusaba cyose kirakunda. Amen. Amen. Kuko turi muri Kristo Yesu. Reka ndabakarurira ku munsi w'ejo. Twama dutanga injya kwa muganga. Ejo twazitanze ni Faraja Group niho ihora ibikora. Amen. Muri Faraja Group twama dutanga injya ku bagwaye buri deuxième samedi y'ukwezi. Hama ejo twagiye kuhirwa Kalede tugenda dutwaye injya nkenya twatwaye 18 kilo umenga z'umuceri. Hama turiko turabitanga hasigara nka 1/5 abantu bari bahari tuza gusanga babaye benshi kurutabo tumaze guha. Umumama umwe twari kumwe asanzwe ari mu burongozi bw'icyo gikogwa acavuga mu Kiswahili ati hata shetani aokoke ichakula itawaenea hawa watu. Ngo nubwo shetani yokizwa ngo izinjya ngo nizishobora gukwira aba bantu. Ndamubwira ati mama uvuze nabi.
uvuze nabi sana kandi ntusengere shetani ngo akizwe ko ntiyo nakizwa nubwo yokizwa yogora abantu mu mashengero yumvira shetani yokizwa akacaza kicara impande ya yo basumbuwa mugatangara bwana sade sana ati naho nukuvuga ko yavuga ikintu kidashoboka avuze ko shetani yokizwa ni ikintu kidashoboka hama candamubwira reka dusenge tuca turasenga candahaguruka ndasenga n'Imana ibyo kujya bibakwira abantu ndasenga kugira ngo bigwire byarabakwiye abantu hacasigara ko nibindi amena amena nabonye ndenga nabonye Lydia twari kumwe nabonye Lydia uyu mukobwa twari kumwe na Nadine abo twari kumwe bahaguruke hari abandi twari kumwe bari ngaha n'uyu musore ego Yesu ashimwe reka ndabaha umwanya umwe abivuge kumbe mu kwibaza ko ari inkuru ndiko ndatera injya zaragwiriye amen amen harubanza ruzodutsinda naho w'imbere y'icyakura amen ukabona bigira bihere urasenga bigasubira kandi bikiyongera amen iyo si probleme amen ko nta rubanza ruzodutsinda amen naka minervare kohera urasubira ugasenga minervare kaza sawa okay Yesu ashimwe amen Yesu ashimwe kandi amen ibyo ariko aravuga nivyo niboneye n'amaso yanje kuko twari kumwe n'uyu mwigeme ngaha n'abandi nyene batabonetse byari ibintu by'ibitangaza umva ni ibintu bisiga ubwenge ubikuraraba ku bwenge bw'iwawe n'ivy'ibiro vyawe uri kurabiraba ntavyo kwemera hari abantu barengeye nyene urumva batonda umurongo woshika nk'ahariya kwikaburimbo urumva ibyo bintu bibaye byabaye ku munsi w'ejo urumva twararura injya tukarura tukaguma turaba rero abantu ko badahera abantu ni benshi injya nazo zirahetse vuba tuno tubigenze gute iryo jambo avuze uwo mama yararivuze ngo naho satani yokizwa izi njya rizokwira aba bantu ariko ubu twari dufise ukwizera n'ibintu byakora nyerere kuba twizera imana arabikoze zarabakwiye bose barahera injya zirasigara hamwe nzanda zunguruka ndabo mbega abantu bagiye hehe abantu baheze buje gitangiza imbana yakoze imbana yabwitsuberetse amen 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 nta rubanza ruzodutsinda amen amen buriya hari uko imana yaturemye twebwe amen kuba yarinzi ava amen abantu bazinanye bavuye ruguru bagahurira ngaho urazi ko uravyumva nawe ko baraca babo bagenzi bakaba nk'inshuti sivyo none hari abatagira ruguru ngaha batigera baduga sasa muhuriye ngaha ugasanga uwo mwamanukanye n'umushefu nukuvuga mwari muzinanye imbere yuko aza kuba ngaha ibujumbura Yesu ashimwe none ntakugirira neza iyumvire rero duhuriye ngaha n'Imana yarinzi kuva hariya amen ama ngeze mu nda ya mama wanje yitwa Rebeka ngeze mu nda ya Rebeka ikirantoranya none baza ko mba n'umuntu asanzwe icyakura cyohera bikagenda uko kweli acha wewe labda ujui Mungu ambaye namsema kama nani ubushize hari umuntu yadushingiye naye ngaha yaragwaye sida nta n'ukwezi kurahera ndibaza cyangwa amezi abiri yadushingiye naye yaragwaye sida ndamusengera ngaha arakira n'ibipapuro ndabifise ngaho yarakize amen aja kwa muganga barapima kangahe basanga yarakize uyo si Mungu kweli umva rubanza ruzodutsinda genda gutangarira wowe ubona umuntu agwaye sida akaza ngo sengera ukacujugumira ngo sida ni ka petit problème bwira mugeza ati sida ni petit problème amen kwa Yesu bivana n'ingane Yesu angana muri wewe amen duhejeje combien tugiye muri 5 ibyakoze ari numa 20-24 kuri 5 ibyakoze ari numa 20-24 ibyakoze ni numa 20-24 unacheza wewe sisi ambao tulijulikana na Mungu kabla hatujazaliwa unafikiria tuko watu wa kawaida niwizere ko wahamagawe ndugu yangu amen ambia ndugu yako wizere ko wahamagawe n'Imana ibyakozwe n'intumwa cya 20 ku murongo wa 24 haravuga ngo
ariko simbabaye ubugingo bwanje nk'ahari ubw'igiciro kugira ngo ndangize urugendo rwanje n'igikorwa nahawe n'umwami Yesu cyo gushingira intahe ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Amen. Amen. Paulo aravuga urugendo rwiwe, amena, ngo kurangiza urugendo rwiwe icyatumye aremwa. Buriya hari impamvu waremwe, amena. Icya gatanu kivuga ngo hari ibyo yakuremeyemwo bidasa n'ivy'abandi. Haujanielewa bwana. Hari ibyo yakuremeyemwo bidasa n'ivy'abandi. Buriya naho kwigana Jack inge navuga ntushobora kuvuga nkawe. Amen. Hari ibyo yandemeyemwo bidasa n'ivy'abandi. Wogomba kwigana ingene President avuga urashaka kuvyigana mbwa ntushobora kuba nkawe. Amen. Hari ibyo Imana yamuremeyemwo bidasa n'ivy'abandi. Buri ugomba kwigana akamwigana mu biki? Amen. Amen. Buriya ntushobora kubikora ngo hari icyo Imana yakuremeyemo. Amen. Kandi hari impamvu wavutse. Buriya mesheri zamingira ndababwire gupfa si bibi. Hari abantu batinya urupfu. Bongo kweli. Kandi kurutinya ni bien. Mugabo fin de fin uzopfa. Ndakuremesheje vraiment. Uzopfa. Umugabo ni inkuru. Umugabo umwe ngo urupfu rwaraje. Ngo ruja ruzanye list y'abantu bategereza gupfa. Sasa rwari rumaze kwica bamwe none rwari rugeze kuri we ruca ramwereka wa mugabo list. Turabona kuri list ni uri hejuru. Ati ni uri hejuru ni ushikiriwe gupfa. Wa mugabo rero ngira ndakwereka ko udashobora kurusimba umunsi wageze. Amen. Wa mugabo rero aza kuba umunyamayeri acara rusororera. Araruha inzoga araruha batabani. Acafata kwa rupapuro ararucomora acarifuta hejuru acayandika munsi kugira ngo azotuma herukira gupfa kuko fende fotegeza gupfa mugabo utuma uzopfa no hanyuma wa rupfu ngo kwaborewe gose kwajyohera ucaruvuga ati wewe ubaye umugenzi vraiment kubona wansororeye nkuko ubu sinkihereye hejuru ngiye guhera munsi. Barasfesara gupfa utegereza kuzopfa ariko ingorane yo gupfa niyihe ni ugupfa utahejeje gukora icyatumye ubaho. Nimba uri umunyabwenge saba Imana iguhe kumenya icyatumye ubaho. Buriya ntibaze ngo wabayeho ngo ujye ibijumbu byari bibuza ababijya ngo wambara neza. Hari abuza bambara neza. Hari ikintu special cyatumye ubaho wewe. Amena. Hari impamvu runaka zatumye Jack mbaho. Hari impamvu runaka zatumye Imana ikumenya ikakurobanura muri babandi bose ikagushiraho. Hari impamvu. Hari n'impamvu yatumye uno munsi wumva no majambo. Amen. Amen. Hari impamvu niwapfuye kubaho niwapfuye kuza. Amen. Hari impamvu zatumye uburi hano muri uno mwanya. Amen. Usaba Imana igufashe iguhe kumenya icyatumye ubaho. Kandi ntuze wigere upfa utakwije icyatumye ubaho. Paulo yavuze ngo nagwanye intambara nziza ngo ndangije amahoro. Cyari giye abona ko agira arangiza urugendo. Amen. None wowe hageze kupfa urashobora ati ndarangije amahoro. Nuranakora n'akantu nuranamenya n'icyatumye uvuka. Wumvise iki wirukamo kumvika ukirukamwo nuramenya specialite yawe. Ariko wani wapfuye kuvuka wapfutse ku mugambi w'Imana kandi hari ikintu special cyatumye ubaho. Amen. Tugeze 6 Abaroma 8:26. Abaroma 8:26. Abaroma igice 8 ku murongo wa 26 haravuga ngo niko na muhemu adufasha mu ntege nke zacu kuko tutazi uko dukwiye gusenga ariko muhemu bwiwe aradusengera anihiminiho itovugwa. Amen. Amen.
ijambo rya gatandatu rivuga ngo intege nke zawe n'ubumuga bwawe sintambamye. Ujasema amen bwana. Intege nke zawe n'ubumuga bwawe sintambamye. Hari igihe wibaza ngo abahamagawe ni nk'aba mwebwe. Amen. Buriya wibaza ngo umunyantege nke cyane kurusha Eliya. Vuze Eliya ucuvuga ati bwana Eliya muri yakoroye umuriro kuri Karumeli. Reka nkwereke Bibiliya ivuga ngo Eliya yari umuntu nkatwe ngo hagarika imvura. Amena. Eliya yari umuntu ameze nkatwe. Eliya yarishe bya bishegu bya Bayali n'ibya Shera, abantu bari wisase nkani, arabica yakoroye umuriro urajya amabuye, amazi, ibiki byose rakuraho. Ariko Yezebeli amubwiye ati ngira ndakwica. Ntiyaciye ahunga. Ega yarahunze nka cagiye nawe wari wahunze. N'umunyantege nke nkawe ariko yarakoreshejwe ibikomeye. Amena. Upfa kumenya gusa ko mwemu w'Imana dusengera intege nke zawe akazihindura kuba nk'inkomezi. Abana b'abakijijwe bavuga ngo je navutse nk'ijijwe bongo yako. Hari uvuka kijijwe. Barasade sana. Wowe waravutse ufise intege nke, ufise uburofa, ufise ubudumbi, ufise ubuntu butameze neza. Burya bwose we wihaye Imana ukareka icyaha, Imana yashaka gukoresha. Ari kuvuga ngo sinzi Icyongereza, sinzi Igifaransa, sinzi Igiswahili, sinzi Kirundi, sinzi gusimba, sinzi kugendesha imodoka. Ibyo byose utazi izo singorane. Intege nke zawe n'ubumuga bwawe sintambamye. Mwemu w'Imana hari ku bwawe. Amena. Amena. Ndagomba ko uyu mwaka ugera kuri next level, ugera ku yindi ntambwe yindi. Amena. Intambwe ikurikira. Amena. Amena. Aho abamugaye uzobusigaye ubamugurura. Amena. Ariko muri zo ntege nke zawe niho Imana ikorera. Amena. Muri kwa kundi wumva kumenga ntushoboye, aho nyene nurekure. Nubone winjiye mu ntege nke ucurekura ngo urumva karabaye na karabaye agaki. Arageza uko Imana rero vya vrai. Conclusion kuri seti tuce turangiza. Zaburi 37:5 na Yeremia 17:7. Zaburi 37:5 na Yeremia 17:7. Abasomyi. Zaburi ya 37 ku murongo wa 5 haravuga ngo ukorere Uhoraho urugendo rwawe rwose, aba ari we wishimira nawe azobishitsa. Amen. Amena. Yeremia 17:7 kugeza kuri 8. Yeremia ku murongo ku gice cya 17 murongo w'indwi kugeza ku 8 haravuga ngo arahiriwe umuntu yizigira Uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe, kuko azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi, gishorera imizi yacu iruhande y'uruzi, kitumva izuba iyo ryatse, ariko kikamana itoto, ntikizorinda kwiganyira mu mwaka w'uruzuba, kandi ntikizoharuruka kwama. Amen. Amen. Muri Zaburi ngo ukorere urugendo rwawe Imana nayo izogwishitsa. Amena. Ha muri Yeremia abizigiye rero Uhoraho. Amena. Conclusion rero kuri seti havuga ngo ni kuyemerera ukayizera ukayizigira atacurinze gusaba. Amena. Wizigira Uhoraho atacurinze gusaba, uyizere ko uyigiyemwo nayo izobikora. Ngira nsengera abantu bagomba gukorera mu mihamagaro bahamagawemo n'Imana. Icyo cyonyine. Imana yaraguhamagaye, ariko hari ahantu yo igomba kwigushitsa ariko ukaguma wanga.
ukaguma wumva umenga we ntubibereye, ukaguma wumva umenga ntibirashoboka, ntibirakunda, ntiharagera ko ugenda aho hantu, ntiharagera kuba mwarimu, pasitori, sinzi n'ibindi, ntiharagera kuba umulidere muri korari, ntiharagera, ariko urakomeye buriya kandi urahambaye. Wewe wamenyekanye n'Imana ndugu yangu. Amena. Ubwira Imana ati Imana ndagomba ko ninjira mu muhamagaro wanje, nkore ibyo wampamagariye, nkore icyatumye ndemwa. Amena. Hari abantu bibaza ko baje gutembera ngaha ku isi nyene, gutembera ukazoraja mu Kigube, mu Kinama, mu Kayanza, i Bururi na hehe no mu Kinindo. No. Hari icyo Imana yakuremeye. Icyo nico utegereza kumenya kandi ucinjiremo kandi ugikore mu bwizigirwa, mu mwemu no mu kuri. Amena. Umuntu rero agomba ko ndamusengera ngo akorere neza neza mu muhamagaro wiwe, agere kwindi ntambwe. Urazi ko iki cyambere tuzokwiga ibintu 15, niki cyambere cyagifise uturongo 7. Iki cyambere kivuga ngo wizere ko hamagawe n'Imana. Amena. Nimba wahamagawe n'Imana ugomba gukorera mu muhamagaro wawe, mu muhamagaro wahamagariwe n'Imana, kugira ngo ugere kwindi ntambwe, winjire kwindi ntambwe, we uje kuri next level. Ndagomba kuhaguruka ndagusengera. Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe, please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, egala musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango. Ibyo bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ugomba gukira nimugwane. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 79 57 14 29. Afitiye Yesu mukinga zati